nkaba ndi CEO wa official electrica film. Hello best femme, j'espère que vous allez très bien. Nanje meze neza ndashima Imana yengejeje ngakuru no munsi nende wakumbuye cyane. Nameye natwe mu nkomboye. J'espère bien. Ni Carla igira neza kuri Best of 257 mu kiganiro Pesanality aho tugendera umu entrepreneur mu Burundi, umuca mu Burundi kazi aba ino mu gihugu cacu c'u Burundi. Cyangwa akaba hanze ariko yarangurira imirimo yiwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nende bafite bishasha n'abahevye mugabo cyashaka kwaheba complètement. Uyu munsi rero twagiriwe kwe byo kugira kuronka partage, kuronka kugendera mu entrepreneur mu Burundi, ari we CEO wa official electrica film. Nta byinshi novuga kuri we, bio yiwe, tusa experience yiwe. Iki ariko wowe wumva uri intéressé wowe ukeneye ama video asa neza pour ton mariage, pour quelqu'un nuzeya urubanza urwago rwose wumva ukeneye video nziza cyane kugira uronke resultat ikintu cyiza rwose, gumana natwe, restez branchés. Ciao. Mwaramwiriwe Rashid. Mwiriwe neza. J'espère que mumeze neza, twe tumeze neza cyane. Yego turashima. Tuzashaka kumeze neza rwose. Usibye krize y'igitoro ca buri. Ariko ubundi turabibamwe kunyene. Ego. Du coup, twashaka commenter me présenter mwivuge, mubwire best femme abo muri abamenye qui est Rashid. Ego. Mbwira ka bref présentation. Bon, jewe nitwa Rashid. Rashid hama nkabafise imyaka ndayivuga canke ukuvyumva gusa ko wabitanguye nimba ko wabitanguye mfise imyaka maintenant imyaka 31. Hama nkaba ndi umuselibateri ndacari umusore. Hama nkaba ndi CEO wa official electrica film. Ego nizo. Okay, kuri ico nyene ca official electrica film nico byita ko yuko twaje kugira ngo mudusangize mutubwire ni forme ya sinziko entrepreneuriat ko novuga. Ego kuko nivyo bigutunze nivyo kubeshijeho ufite nka passion yawe. Kwashaka jewe ntanguye kan gatoyi est-ce que kiri mutoyi waribona uri kuragira ama video uri kuragira wamwe bikunda ukiri mutoyi canke byagerazo kukura? Bon, jewe ngerageje kuvuga ivyerekeye electrica film en tout cas je maze gukura. Ego muga sino nkiri mutoyi urumva namye nkundi ibintu by'igifundi. Kwera urumva secondaire nayize muri ETS nize ari gisata citwa urumva ni electricité industrielle. Niyo bon jewe hageze secondaire niyo naciye nkurikirana. Bon mu nyuma mejeje donc secondaire hama nsanga ivyo na prefera gukora donc vy'imiyaga nkuba akazi vyari bigoye donc kuronka akazi kwa urumva jewe nkiheza naragerageje kurondera ibiraka sanga ibiraka navyo umuntu wese n'umufundi w'amatara. Ugiye mu Buyenzi ugasanga umuntu wese n'umufundi cyangwa ugasanga ahasanga amafamiye menshi baba bafite umufundi wabo yamaza imyaka yose. Urumva mu nyuma rero kugira ninjire mu vya video en tout cas kwabaye kubikunda. Ego maze kubikunda bivanye n'abandi nasanzeho babikora ca ndabikunda uko ca ndarondera rero ukuntu nobimenya ko urumva umuntu wejeje ishuri ukabona plan A iraza ugerageza kujongla kuri plan B urabe yuko bipasa ca ndavyisangamo rero
twarahuye n'abantu babikora tuza turajana kuri terrain baranyereka ama logiciel babikoreramwo nanje bivanye n'ukuntu nari ndabikunda byaciye bimpa inguvu yo kwirondeza nanje ndondera ukuntu ndabimenya ku nguvu nuko donc warafashije n'abo bantu hari umuntu yakubereye nk'umodeli aza kwanspira hamvuga ati ndavye itravail y'umuntu ndumva ko nandishaka kugira kuri rugezo cyangwa kumurusha kuduga kurusha hari umuntu yarakwanspiriye ku buryo uvuga ati bon ngerageje kuvuga ku muntu yashoboye kunyespira gose ni umuntu yitwa Landry SB Landry SB ni umuntu twatanguranye bon arabizi twatangura ivy'amaklipe mugurumva reve yanje ni yari kuguma muri musanzwe twakora amaklipe twarigabura kwa twari babiri twakorana turi babiri twarigabura umwe agafata kamera akagira na editing akagira na script hama je ngagira design kuri terrain donc il y a design installation y'amatara ibiki mugurumva sio nashaka kugera mva nashaka mpuse plus loin menye n'ibindi menye ukuntu bafata kamera menye ukuntu editinga rero mu nyuma cyamvuga ati ekantrase iyindi nzira gushikana kuri ahantu ishikana aho nanje no shika ahantu nkafata appareil nagera editing naciye ntrasa rero inzira ya wedding wedding urumva naciye ndayifata comme ouverture yiwanje vu que wafashe wedding comme ouverture yiwawe kandi umuntu agwaye marché ya mariage rero hariho amahera usanga arenze menshi nandagereranye n'iki kandi uzi ko vu ko wari ugitangura warabikota maybe cyangwa wari wamaze kwipanga wagiye kuja muri wedding wipanze byose bifise oya bon muri wedding novuga yuko sinashotse ntangura gukora ku izina ryanje ni ya systeme nyene nabanje gukorana n'abandi kugira ashobore kumenyera circuit beaucoup plus urumva rero a partir yo gukorana n'abandi nagenda ndamenya ukuntu bifata kuri terrain ndamenya ukuntu bayagisha abakiriya urumva nagenda ronka experience nyinshi mu bantu benshi sasa acagera igihe ndavuga ati ko nashoboye kwiadapta kuri terrain ku machine kandi urumva experience nenda yifise ko urambwira ntora ide partout cyanavuga ati faut yuko créer ikintu ciwanje nka kombina z'ige experience zose nagenda rondera handi kugira ngo créer ikintu kiri ego kiri dure kandi kishika kure nuko bashaka kutubwira nk'amaslago waraciyemo uri kuragira uraca muri ivyo nyene uwo ushaka yavuza wedding usanga uvuga ati shaka ikintu nagiciyemwo kandi ashobora kugenda kivemwo gusa mugabo fin de fin naje ukivamo bon slago ya mbere novuga ni hariho kuko exploit hariho umuntu mushobora gukorana ilevre akagukoresha mugabo wewe akaguma atera imbere ariko wowe ni uri moteur ya entreprise yiwe ni uri nguvu zose kugira donc ashike kure cyangwa izina ryo rishike kure muga akibagira bajya abakozi kandi abakozi nibo bafunise inguvu nyinshi rero muri ico gihe ivyo je vyarambabaza sinovuga amazina y'abantu bakoranye gusa ni ibintu je naciyemwo kandi vyatumye jewe nshaka kwirevolta nkavuga ati jewe ubu ngira nangura ivyanje urumva ico ni kimwe ibindi navyo novuga gufata nabi gusa umuntu ari umukiriya ashaka kubuza urumva ugasanga muravuganye byose muvuganye byose hama
akaca afata uwundi muntu mwamaze guhana marché byose oya wamaze kumusigurira byose ukuntu ukora byose mwavuganya amahera kazumva à la fin akoranye n'undi muntu abaje ku exploiter amayide wawe kugira atwara yabwira umuntu abwira uwundi jewe ndabimeze ukuwundi umva arakumviriza then akaca akorana n'uwundi no mu madomene menshi ariyo na domaine ya clip nuko abakora amaclipe bo bivuga bo bisigura donc hari umuntu ashobora kurondera ugasanga agwaye projet umubwiye script yose n'ibibanza mukoreramwo then ugasanga boom ayibikoranye n'undi muntu ruva ibyo birababaza. Et pour sauver ça ukora iki vu que amaka ahari? Bon, pour sauver ça ikintu umuntu yokora urumva nukumenya kugarda tes idées nushoke uvuga tes idées mutarasinya akoro yuko mugiye gukorana sinya akoro urumva jewe ubu ariyo systeme murangira y'ama contrat urumva tukavugana contrat bien avant tugasinya pourvu yuko igitirigana mu nyuma ebana azoba ari mu makosa kandi zuba dufise les preuves cyanditse urumva rero les idées nico kintu gikomeye urumva faut kuzidevoila ku mu client mu gihe ubonye yuko kwa tes idées fait partie y'akazi uzokorana nawe rero mu gihe ushoboye kuzidevoila utarabona amafaranga cyangwa atarasinya kuri konti urumva ko kigoye cyane tugerageza kozo usanga umuntu nzokwa muri ngaho ufunitse tes idées mugabo nta na kimwe ukora nta nawe uri kurashika bafite ego urakoze cyane Rashid hama muratubwiye amaslago muratubwiye iki est-ce que uravye ama marché vu que ubuye presque umuntu wese usanga bafise nk'umuntu wiwe ibintu bya videographie photographie biska bigira abantu benshi cyane et du coup ugasanga umuntu afise umuntu wiwe cyane cyane turaraba par exemple le prix ni moyen ni noyi kandi benshi ugasanga ntibari kwaraba le produit final le résultat umuntu aza kuguha just be content kuri prix je ndaba prix uyu amarché mu Burundi akorera gute kuganya kandi vu ko rugira n'ama marché atesa ari high. Bon ngerageje kuvuga icereke ya marché il est vrai jewe par exemple hari abakiriya baza donc baba barungiswe n'abandi bantu barabwirana bon jewe ico kintu ndakunda kukibabwira ndababwira ati jewe prise en genizi ndababwira donc ndababwira ukuntu nkora ibyo nzobaha umwanya nzobibaherako ngaca fixa prix urumva muri ico gihe umukiriya arashobora donc kubaza yuko yo négociation muga abakiriya kenshi baribagira yuko kujya ugabanya amafaranga niko donc mu bintu ntegereza kuguha hari ibintu bimwe bica vyononekana kuba ijya prix yiwanje biba bivanye n'akazi jewe nkora experience nkoresha hama ikaba bivanye n'umwanya ndabiguherako urumva sasa ugiye gushaka kunegosia ngo urumva tugire kuraya nca mfata kuri rya liste mba nakubwiye nkafata dufate no gwa video dans 2 semaines nca ndakubwira nzoyigwa mu kwezi cyangwa amezi abiri urumva ushaka kugabanya gose ndavuga ati drone nca ndayikuramo na drone izoza urumva sasa muri ico gihe nca ngerageza kubabwira ati jewe mu bisanzwe uri nzu ndondera mu rubanza rwawe jewe ménage fait partie y'abantu bazotuma urubanza rwawe rugenda neza surtout
video Yego. video et les photos urumva n'ibintu bisiga n'ibintu naho mari imyaka 10 urashaka kuzoja imbere y'abantu uvuga ati jewe nakoze urubanza rw'amateka les preuves sont là les vidéos en bonne qualité urumva sasa muri ico gihe tudashoboye kumvikana muri yo ka nkamugira yuko akambira yuko nashobora gukuramo ikintu na kimwe ngumize ijya liste nyene kujya nyene ca ndamubwira ati mabuja canke boss ni ukuri kw'Imana aba videographe ni benshi mugabo ndazi sur et certain kwa ariho benshi usanga baprefera kuja gutora bari moyen bakasha baregreta mu nyuma oro urujya n'urubanza antiko urubanza rwa dot n'rwa mariage ni biba rimwe mu buzima rero ugiye gushiramo amahera menshi murambona amadekoro amahera menshi muri dekoro amahera menshi mu modoka amahera menshi mu nyambaro mu byo kunywa ari vy'amasanga ukibagira ikintu ugiye gushiramo amahera mu kintu kizogira kizomara igihe n'abana bawe canke n'abuzukuru bati ebana mukamara yagize urubanza vraiment ehe ndabirangiye ya nivyo sasa urumva jewe sishobora kuforsa umuntu ngo nemere ngabanye kugira ndamugumye umukiriya no kugira utumwe ikintu kitameze neza kitameze neza oya kwa deja jewe ngiye kuri terrain ni izina ry'iwanje riba rigiye ahabona umva mu gihe mprefera yuko izina ryanje ryogumana valeur par rapport yuko nojya amahera yo ku munsi ntibagira izina ry'iwanje aho no nije no wandiko ndi bomorera urumva rero ugiye ngarde rya zina canemera nkavuga ati genda mukorane n'uwundi nipo ya vu que watubwiye donc warahejeje zuraja ku mantu nziye kugira yuko ukora n'abandi ibyo byose wabimenyeye juste kuri terrain nta bintu uvuga ati wagiye uriga fate est-ce qu'il y a des cours pour ça hari amakuru kuri ibyo hari abavyigira cyangwa ni ibintu usanga umuntu amenyera kuri terrain oya bon reka dufate audiovisuel donc ni ensemble ya byose sasa muri audiovisuel hariho amatashe hariho video hariho amafoto hariho amadesign hariho ni byinshi sasa byose nushobora kubyiga icarimwe ego il est vrai hariho hari ahantu bavyigisha hari ahantu bagira amaformation igura riha mugabo jewe siho naciye jewe en tout cas nka théorie cyane théorie nayironse kuri internet bon narashoboye kuronka ama video y'ama tutoriel niyo nagiye ndigisha jeje nyene ko urumva deja même si uja mu zirya formation hariho donc baguha notion de base sasa hariho kushaka kurenza rero iyo notion de base tugira ama recherche ko urumva ijya notion de base baguha ni muisanzo ni notion de base yamyeho muga bivanye na rythme tuko turagiramo donc muri iyi domaine ku mwaka gumaza bishasha rero utegezwa kuyadapta utegezwa kuba aju utegerezwa donc kurabira kwiga ku bandi donc abandi bari hanze kuri internet ibiki uvuga ati isi aho tugeze muri iyi mode ucugerageza kujana niyo mode niyo antuka jewe ngirako hariho mode mvuga ati iyi niyo tugezeko bisigura yuko même si ivya mbere navyize kuri internet bisigura yuko narahagarika kuvyiga nguma niga ku munsi ya cyo gituma bavuga ati nta muntu aheza ku munsi tegeza kwiga bishasha ya nuko ibindi ni kuri terrain ari gihe muranjana n'abassistant kuri terrain muri ico gihe urumva hari abantu usanga
kugira ushobore kuronka umwanya ukwiye wo kumwigisha bigoye cumugira ati wowe banzuze turajana kuri terrain urabe movement tugira kuri terrain biki hama ibindi nzokurunkira ama link uzuraraba swati ibyo wabonye kuri terrain ubone babigusigurire neza kuri link nakurunkiye. Yeah. Est-ce que uravye aba videographe ngaha harabaho ama collaboration bino genre kugira umwe atera imbere canke iki umuntu wese arondera ikintu yigunganako genre marché yiwe canke harakenerwa ko muba mugira collaboration mukorana canke ikintu co mumwe wese? Bon, ico kuntu no cishura mu bisanzwe umwe wese afise izina ryiwe kandi izina ryiwe arafise aho yaricishije donc circuit yaricishijemo ko urumva jewe nk'abakiriya jewe biwanje fise batandukanye n'abundi muntu. Sasa ubu jewe ukuntu nkora jewe dufata impatanye n'umukiriya je ndamubwira yuko nkora video gusa ego elevre ndashobora gukoresha abafotografe bagakora donc ku izina ryanje muga d'après respect jewe mpa abandi ko ari umuntu ashobora kuba yaramaze imyaka 10 ariko arubaka izina ryiwe ifo yuko umuha respect yiwe urumva. Rero umukiriya aje akambaza foto video ndabwira ati no reka twe dupatane video hama ndakwereka umufotografe nize hama muvugane mupatane ivyerekeye foto hama en tout cas bizokoroha no kuri ako kazi biye vyo gutanga ibintu ku mwanya kandi ugasanga video ndayikoze ndi concentré urumva kwa je nzomuha video gusa sinzomuha foto n'uwundi azomuha foto gusa atari video. Sasa ico kintu jewe naragitanguje hariho abantu benshi tumaze gukorana bon twama dukorana hariho n'uwitwa Jimmy hari uwitwa Swag Pitch ya rero uko niko dusanzwe dukorana turarangirana ubuzi umukiriya ndashobora je kuvugana kuri video hama ngaca ndamurangira umufotografe jewe nizeye twama duhurira kuri tele twama dukorana vugana n'uyu. Rero iyo ide en tout cas yari kuza kufavoriza twese mu kazi ikaduhesha icubahiro umwe wese muri domaine arimwo mugabo ingorane nuko hariho abantu mora ninya kucisha muri iyo nzira kubera iki kanda ivugire nga kwa kuntu usanga ashaka vyose avyikungire ugasanga ni umufotografe mugashaka gupatana ivya foto video wowe uri umufotografe ivya video navyuzi nuzi materiel bisaba nuzi urumva mugugu ushaka kujya kwikunda kuca vyose ubipatanire hamwe urumva bijya si vyiza. Yego ni nk'akahe ka message uha icyo yaba umukiriya yaba umuvideographe mugenzi wawe kugira ngo habe genre novuga ati umukiriya n'umuvideographe bagira ikintu ciza kandi bumva kuri point zimwe ni nk'akahe ka message? Jewe nka message jewe iya mbere noha notumbereza iyi message ku bakiriya umukiriya ushaka urubanza rwa rugende neza ata stress gerageza abantu bazokorera urubanza ugerageze ubatandukanye nubone yuko umufotografe ubonye umufotografe ubonamo direct n'umuvideographe foto et video ni ibintu biri bitandukanye urumva jewe ukuntu nkora video canke ukuntu mpanga ivya video siko kuntu umufotografe abipanga urumva. Ego il est vrai ari umukiriya avuga ati nagira electrica film murafisa abafotografe no
electrica film n'aba photographe dufise dufise aba videographe gusa urumva muri ico gihe ushaka ibintu vyiza vrai biri propre biri ku murongo ata stress gerageza urondere umufotographe à part urondere n'umuvideographe à part ivyo ni ibintu maze kubona kenshi binafasha urumva nta stress ugira uri umukiriya urumva ko umuntu wese afise travail yiwe travail yiwe umuntu wese umwe wese abaje kuri terrain donc abazi script aza kugira kuri terrain ya sino nivyo hama message je noha bagenzanje baba photographe n'aba cameraman nuko bokwiga ico bita collaboration yego cyane urumva akazi kazokwama yego urumva ubuzi twama tubukora amahera twama tuyakorera mugabo ari ico bita collaborana n'uwundi ubu muhaye respect ubu mubashe urumva ko urumva wowe udashoboye kwiyubaha kuri foto yawe ukora nta muntu n'umwe azokubaha urumva umukiriya arinza gutumbera ko akurondera ko foto gusa nukuri abakubashe urumva ko abandi bamufatira icarimwe bavuga ati muzongire foto video urumva naje umukiriya ndondera akandondera ko video gusa abanyubashe avuga ati video yawe donc abamayicuba ndayemera ndinzi nzi wawe nkemera nkaguhagurutsa nuko mba nzi ivyo ushoboye ya nico hashidi ibona he nko mu myaka 5 canke 10 imbere bon canke official yose hamwe etant que uri CEO iboni izo bigeze he bon official electrica film jewe mu myaka 5 kwanza ndashaka yuko Imana yatugeza je ndashaka yuko noza ndaha akazi abantu benshi nshaka kugira abakozi benshi ya kwera urumva umuntu ushobora kuba ufite experience uyu munsi yo gukora ejo ugasaza canke ukinjira mu zindi nani z'ubuzima kurongora kugira iki bisaba yuko experience uba ufise wipartaja akiri kare uvi yuko naka canke ujya wundi azokwishimira kumva yuko ahageze uyu munsi ni kubera naka habayemo ukuboko kwa naka kubera twese aha tugeze ari ahantu twaciye ari amaboko y'abantu yashoboye kwigaragaza kugira tugere ngaha rero na jewe experience nashoboye kuronswa n'abandi ndifuza yuko noyipartajana n'abandi bazoza mu nyuma ya kubera urumva uno munsi turi ngaha ejo nzoba turi ngaha ifo yuko iryo zina ritazozimangana canke experience mfise izogira hisigaye yego niyo reve mfise nziza cyane hashitse turashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye kuza kwemera gusangiza na best fan mu kiganiro ca Pesanality mwakoze kandi vu que ndibaza ko aba client nanje nishizemo twavyumvise message waduhaye kandi twizere igikorwa c'umuntu kandi twonge tugiye n'icubahiro nuko gicubahiro niko kuvaloriza igikorwa ciwe no continue le résultat yaduhaye ego ndashimiye cyane murakoze nawe ego hama ndabifuza ko nivyo muvyo muri iyo myaka 5 canke 10 imbere muzoyishikako ego murakoze cyane murakoze bose murakoze ego Good.